Mwebwe mwese muteramanye na televiziyo y'igihugu turabaramukije kaze mu makuru twabateguriye ayo nayo akaba yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uno w'Imana niho hasozerwa inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta turikiye mu ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afrika, Caraïbes na Pacifique OEACP yabereye muri Guinée Equatoriale. Iyo nama rero ikaba yabaye mu mwiherero. Mu makuru ajanye n'isuku abenegihugu bo mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura bariko baratunganya neza ibibanza biri imbere y'inzu zabo nk'uko itegeko nshikiranganji ryo kuwa 18 ruhu mu mwaka wa 2026 ribisaba. Iryo tegeko rikaba kandi ritegekanya ibihano ku bazoca kubiri n'iyo ngingo navyo nyene twari bateguriye muri ano makuru. Kaze ubu naho inkuru imwe mu kwayo nkaza kuba ndi kumwe na Kudra Shabani Nzeyimana sigura mu rurimi rw'ibimenyetso. Kuri uno w'Imana niho hasozerwa ibikorwa vy'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bihurikiye mu ishirahamwe rihuza ibihugu vya Afrika, Caraïbes na Pacifique. Inama yabereye mu mwiherero mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Ijambo ryo gushima yashikirije inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi arongoye kandi ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yarashimiye igihugu ca Guinée Equatoriale catunganije iyo nama. Arashimye kandi ingene ico gihugu cabakiriye neza akamenyesha ko cerekanye ugutsimbataza ubumwe, ugufatana mu nda hamwe no gufashanya ibizotuma ishirahamwe OEACP rikomera ku rwego mpuzamakungu. Ni inkuru ya Dieudonné Ndacayisaba. Mwijambo ryo gushima ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akongera akaba n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika inyuma y'inama yahuje abakuru b'ibihugu n'amareta bahurikiye mu ishirahamwe OEACP. Evariste Ndayishimiye yarakengurukiye umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale Teodoro Obiang Nguema yatunganije iyo nama ngo ico gihugu carerekanye akarorero keza mu bijanye no gutsimbataza ubumwe, ugufatana mu nda hamwe no gufashanya ngo ivyo bikazotuma rero iryo shirahamwe rimenyekana ku rugero mpuzamakungu. Umukuru w'igihugu arashimira abo bose bagize uruhara mu gutunganya ibikorwa vy'iyo nama. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye abandanya avuga ko iyo nama kabaye akaryo gahambaye ko kwiyemeza imbono imwe y'iryo shirahamwe hamwe no kurabira hamwe imigambi y'akazoza ngo iryo shirahamwe rizoguma riharanira amahoro hamwe no guteza imbere ubudandaji n'ibindi. Umukuru w'igihugu yarashimiye uwahora atwara iryo shirahamwe umukuru w'igihugu ca Angola. Evariste Ndayishimiye arashima kandi ko muri iyo nama ugwaruka hamwe n'abakenyezi abikorera utwabo bahawe ikibanza. Umukuru w'igihugu amenyesha ko kandi abakuru b'ibihugu n'amareta bari bitabiriye iyo nama bashima cyane ibikorwa by'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale cyane mu bijanye no gufashanya hagati y'ibihugu vy'amajepfo, Coopération Sud-Sud. Ati aha imarabo tuhakuye umwizero ubumwe hagati y'abagize umuryango wa OEACP. Ayo umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale akaba ari nawe aramutswa iryo shirahamwe yiyemeje kubandanya kuriteza imbere biciye mu buhinga bwa none. Inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye umubonano Ambassadeur Jean Paul Olivier Carteron arongoye ihuriro ryitwa Crans Montana ryo mu gihugu ca Suisse. Akaba yaraje gushikiriza ubutumire umukuru w'igihugu c'u Burundi bw'inama igira ya 38 y'iryo huriro izoba mu kwezi kwa gatandatu. Yamenyesheje kandi ko iryo shirahamwe ryashimye guha agashimwe umukuru w'igihugu kubera ubuhizi bwiwe bwo gutsimbataza demokarasi hamwe no guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu. Kurikira Hozine Girene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hari imarabo mu gihugu ca Guinée Equatoriale mu bikorwa vy'inama igira 11 y'abakuru b'ibihugu n'amareta biri ku mugabane wa Afrika, muri Caraïbes na Pacifique. Nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba ari nawe aramutswe uburongozi bw'umuryango ugize ubumwe bwa Afrika yahaye umubonano umushinga ntahe Ambassadeur Jean Paul Carteron. Uwo nawe akaba ari umukuru
w'ihuriro ryitwa Grand Montana isanzwe rikomeye cyane, ihuriro riva mu gihugu c'Ubuswisi. Intumbero nyamukuru y'uwo mushingantahe kwari gushikiriza nyanicubahiro Vincent Ndayishimiye ubutumire bw'inama igira 38 w'iryo huriro izoba mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka, aho mbere iryo huriro rizoba rishigikiwe ryatewe iteka n'umuganwa wa Luxembourg wenyene. Uwo mushitsi yaje kandi amenyesha nyenicubahiro ko iryo huriro risanzwe rishigikiwe n'umuganwa wa Luxembourg ryashimye ubuhizi bwa nyenicubahiro Vincent Ndayishimiye ku kungene yitanga atiziganya mu gutsimbataza demokarasi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu eka n'igihugu muri rusangi, ubwo wiza imbere bumugira urumuri mu bindi bihugu haba ku mugabane wa Afrika canke mu makungu. Aho gashimwe rero akazokaronswa n'umuganwa wa Luxembourg wenyene muri iyo nama igira 38 w'iryo huriro itegekanijwe mu kwezi kwa gatandatu. Hambavu y'ubwo butumire babonye n'akanya kuganira kuvyerekeye gushigikirana cyane cyane ko iryo huriro sanzwe rikora ibikorwa bidasanzwe mu bisata bitandukanye, bashira imbere baganira ku migambi mikuru ya leta y'u Burundi mu ntumbero yo gushikirana igihugu c'u Burundi kuri yambona kazoza y'u Burundi bwishara bukizana mu 2040 kandi Burundi buteye imbere mu 2060. Muri iyo ntumbero ibisata vyo kwegereza amazi abene gihugu vyagiye imbere, bene igisata co gufasha ibihugu biri kure y'amabahari koroherwa biciye mu nyubako zitandukanye, gutyo uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu rushobore koroha, ivyo bihugu navyo nyene bishobore gutera imbere, eka n'ibindi bitandukanye bifasha n'umugabane wa Afrika gushikira ya nteguro y'imigambi yihaye gushika mu 2063 agenda 2063 mu ntumbero yuko na Afrika ubwayo itera imbere na cane cane igira intambwe idasanzwe ku burongozi bwa nyenicubahiro Vincent Ndayishimiye. Andi makuru ajanye n'ibikorwa vy'umukuru w'igihugu mu gitondo co kuri uyu wa mbere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akongera akaba n'umukuru w'umwe bwa Afrika yafata urugendo yerekeza ibangi muri Centrafrique, akaba yitavye ibirori vyo kwimika umukuru w'ico gihugu Faustin Archange Touadera aheruka gutorerwa kurongora ico gihugu. Turabandanya nano makuru. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yahaye umubonano userukira ishiramwe mpuzamakungu OMS mu Burundi Dr Xavier Crespin, akaba yaragiye kumusezera ku kiringo ciwe cyo mu Burundi kirangiye. Xavier Crespin akaba akenguruka ukuntu bakoranye n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere hamwe na Fondation Bonne Action umugiraneza mu kiringo c'imyaka 5 yaramaze ngaha mu Burundi. Kurikira Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Twanje kumushimira ingene twakoranye neza, ingene bafashe mu mugongo urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere OPDD, n'ingene bafashe mu mugongo ibikorwa dusanzwe dukora mwishira hamwe Fondation Bonne Action umugiraneza mu bijanye n'amagara y'abantu, n'ingene kandi badufashe mu mugongo ku bijanye n'ibikorwa twakorana ku banyeshure ku mashuri atandukanye mu kuturosa imatera duha abanyeshure mu kudushigikira mu majambo kugira bihe intege abanyeshure, n'ingene kandi twakoranye mu kurwanya ingwara z'ibiza bitera, mwabibonye ku biza vya kolera twari kumwe, ndetse ku ncanco za malaria twari kumwe, mu bikorwa vyinshi twari kumwe. Turabashimiye cyane. Yaraje kudusezera kubera yarose amabanga ahandi, yongera atuzaniye n'ubutumwa bw'usanzwe arongoye kano karere ka Afrika mu gisata c'amagara y'abantu kw'isi yose, badukeza ku bikorwa dukora no ku bikorwa twakoranye. Akamunotera abantu bose nuko baza barakira abashitsi
ndetse na cyane cyane nk'aba anye basanzwe bashigikira igihugu mu iterambere kugira bazoze basezera neza nk'uko unye asezeye bavuga ko babayeho neza kandi bakoranye neza n'inzego zitandukanye n'abenegihugu batandukanye. Rero ikindi naco nobabwira nuko kirazira kutakira abantu kubera Aburahamu yarakiriye abantu asanga yakiriye abamarayika. Rero natwe ubu twamubonye ko nk'umumarayika yaje gushigikira igihugu cacu abicishije ahantu hatandukanye kandi azi ko atashigikiye twebwe gusa yashigikiye igihugu cose. Je vous souhaite d'aller de l'avant. Hama kendi naco nuko twamwifuriza kuzororanirwa mu mabanga mashasha agiye gukora nawe nyene kumukeza ku bikorwa byose yashoboye gukorera neza igihugu bikagenda neza kandi akaba agiye neza kuko murazi ko hariho abaza bakagenda batamaze n'umwaka ariko we hamaze imyaka 5 tumwifuriza ko nahagiye azohagire uburambe mu kazi kandi azohagirire n'ikiganza ciza kandi turavyizeye. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yahaye umubonano Sutomo Yamamoto umuyobozi mukuru w'igisata kiri mu banki y'isi yose kijejwe gufasha amareta n'abanyamitahe bita MIGA kugira ngo bashobore gukorana biciye mu kuronsa ingwati abanyamitahe kugira ngo bashobore gukorana nayo mareta vyoroshe. Kurikira Moise Nkurunziza umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere aho amenyesha ivyo baganiriye. Umuyobozi mukuru w'ico gisata bita MIGA ni Agence multilatérale de garantie des investissements wabaye urugendo rwa mbere agize muri Afrika aho yamenyesheje ko yahisemo guhera ku Burundi aravye gufashanya gusanzwe kuri hagati y'u Burundi ni banki y'isi yose. Yamenyesheje rero yuko aje hano mu gihugu cyacu Burundi kuvugana na cyane nyakubahwa mushikanganje wa mbere hubazwa urwego nshingwa bikorwa kugira ngo baganire cyane kuvyerekeye imigambi igihugu kibona ico gisata gisanzwe gifasha abanyamitahe leta y'u Burundi ibona ico gisata cyofashamo. Ariko imbere yaho yamenyeshe yuko bo baje no musi baje bafise ku muzirikanyi ko baje cyane mu gufasha mu gisata cyo umuyaga nkuba kugira ngo hajemo abanyamitahe aho rero bavuga bati igihugu cy'u Burundi gifise nk'imbono nk'iyo gifise nico cyo kwiterambere cyane cyo cyo kumbono cihaye igisata c'amasoko ntanga nguvu kitateye imbere kitashigikiwe. Ati twebwe rero turahera tugafasha abanyamitahe maze bagaca baza bagiranira amasezerano na leta nkuko bisanzwe bikorwa kugira ngo maze baheze bizere maze babone yuko baheza bagakorana bose bunguka aba abanyamitahe aba na leta y'u Burundi. Yaje aherekejwe n'abandi basanzwe bakorana muri ico gisata eka mbere kandi yaje ari kumwe n'abandi basanzwe bahagarariye ibiyo banki y'isi yose canke basarukira ibindi bisata. Ati tuje ngaha mu Burundi rero kugira ngo tuzoronke n'akanya ko kuja ku rubuga yavuze ko hari ibikorwa bazogendera kugira ngo birabire n'amaso yabo aho Burundi bugeze icyo Burundi bwifuza bakaba bikoze mu ntumbero yuko hagiye kuba ico bita amanama aba mu mwaka abera i Washington aho rero abasanzwe barongoye ivyo bisata baba bagendeye ibihugu maze bakabona imigambi bakabona ivyo bihugu bishira imbere kugira ngo muri iyo nama bazoheze babishira imbere maze Uburundi buheze buje ku rutonde rw'ibindi bihugu byashizwe imbere mu bashobora kuronswa uburyo canke kuronswa
ibikorwa by'ico gisata. Nyakubahwa mushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi yakengurutse cyane, arakenguruka izo ntumwa z'igisata kiri mu banki y'isi yose kijejwe gushigikira abanyamitahe, guhuza leta n'abanyamitahe kugira ngo bashobore gukorera hamwe. Aravuga yuko imbono Uburundi bwihaye butoyishikako igisata c'amasoko ntanganguvu kitashigikiwe. Aravuga mbere ko biri no mu bikorwa vya mbere cyo bitare priorité nationale ahereye no kuri izi ngomero ziriko zirubakwa. Aravuga ati hariho ibindi Uburundi bwashize imbere, ariko kugira bizokunda ari nuko tuba ico gisata cateye imbere. Yavuze nk'uburimyi ati uburimyi dukeneye kurima hama tugahingura, nta uheze rero ngo ahingure atagira umuyaga nkuba. Ati dufise igihugu aho imvura igwa amezi 9 ku mezi 12. Ati bararima, ati rero n'ivyizo vyo barima ko nabo baheza bakabihingura bakoresheje wa muyaga nkuba. Ati Burundi ni igihugu gifise ubutare butandukanye kandi bwinshi, ati nabwo nyahugira buhingurwe hakeneye umuyaga nkuba. Akaba rero yakengurutse ashima ko baje hageze, aravye intumbero Uburundi buriko n'imbono bugenda bugana. Basoze rero mubano bakenguruka bavuga yuko bagiye kubandanya bavugana bongera bakorana, na cane cane bamaze gushika ku rubuga bakibona biriko birakogwa, bazoza bakabona n'ico Uburundi aho boheza bagashira inguvu kugira ngo bakorane na leta y'u Burundi. Turabandanya nano makuru. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nkaveriendi Kuriyo arabandanya kugendera amakomine atandukanye aho aganira n'indongozi mu ntwaro no mu mugambwe mu makomine. Kuri uyu wa mbere akaba yari muri komine Bukinanyana y'intara ya Bujumbura. Akaba rero mu kiyago yagiranye n'izo ndongozi yabamenyesheje ko kwicisha bugufi no kuvuga ukuri ari bimwe mu bituma umuntu ahezagirwa. Idonido gino nkuru rero ni makuru yacu yo hanyuma. Tubandanije n'amakuru avugwa mu bikorwa by'umugambwe CNDD-FDD abagumya bangana cyane cyane imbonera kure zo mu ntara ya Buhumuza basabwa gutera ibitegwa njabukamazi nk'ikawa, amavoka n'ibindi nkuko byasabwe n'umukuru w'igihugu cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Byashikirijwe kuri uyu w'Imana n'umushinga amateka Shabani Nimubona yatowe mu ntara ya Buhumuza hari mu birori byo kwigina intsinzi no kwinjira ingoro y'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'ibiro by'umukuru w'umutumba Nyamirambo muri zone Cumba muri komine ya Muyinga mu ntara ya Buhumuza. N'inkuru ya Egide Irakoze. Ni defile ndende y'abagumyabanga, abakenyera rugamba, ibiswi vy'inkona n'imbonerakure yatanguje ibirori vyabereye ku mutumba Nyamirambo muri zone Cumba muri komine Muyinga intara ya Buhumuza. Ibirori vyari bifise intumbero zitatu. Ubwa mbere kwari kwinjira ibiro vy'umutumba Nyamirambo, ubwa kabiri kwinjira ingoro y'umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba nyene. Vyose vyubatswe ku buryo ahanini bwatanzwe n'umushinga amateka aba ku mutumba Nyamirambo zone Cumba Shabani Nimubona. Ubugira gatatu abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD muri zone Cumba bari baramutse bigina intsinzi baheruka kuronka mu matora, aho umugambwe CNDD-FDD muri zone Cumba watowe ku majwi 100% mu matora y'abajenama ba komine n'abashinga amateka. Kuri ivyo bikorwa vyose abafashe amajambo yaba uburongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Muyinga canke mustanteri wa komine Muyinga bavuze ko bashimishwa n'ibikorwa birangurwa n'umushinga amateka Shabani Nimubona, akaba anatwara umuhari w'imbonerakure mu ntara ya Buhumuza, bagasaba n'izindi mvukira kumufatirako akarorero. Mu ijambo ryiwe umushinga amateka Shabani Nimubona muri bino bihe hegereje amatora yahamagariye abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kubana neza n'abandi banywanyi b'indi migambwe.
yaribukije kandi ko iyo umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD ariwe umukuru w'igihugu hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bavuze baba bategetse ari naco gituma umugambi wo gutera ibitegwa njabuka amazi harimo ikawa n'amavoka atanumwe arekuriwe kutawukurikiza. Iyo abavyeyi rero bavuze baba bategetse sigisabo ahubwo ni itegeko. N'abana b'umugambwe n'abana b'igihugu baramaze kuvumera kuba ico duhamagariwe nk'abagumyabanga ari ukwijukira ibikorwa vy'iterambere na cane cane mu kurima vya biterwa njabuka amazi. Amavoka n'ikawa barasavye abagumyabanga n'abarundi bose ko n'imiburiburi umugumyabanga canke umurundi wese atera ibiti 50 agatera ikawa agatera amavoka kugira ngo turonye ibiterwa njabuka amazi tuzoshora hanyuma ya mafaranga mva makungu yayandi dukeneye kuzana mwibindi ngaha mu Burundi tudafise aboneke. Kabaye kandi n'akaryo ko gutanga imfashanyo igizwe n'umuceri, ibiharage, uburengeti, ibitenge, amasabuni n'amakarata yo kwivurizako ku bafise amikoro make bagera kwijana. Abitanze kurusha abandi kugira ngo ivyo byose bishoboke bararonkejwe utuganuke dutandukanye imbere yo kwihereza urukanywa rwo kwigina intsinzi umugambwe CNDD-FDD waronse mu matora aheruka. Tubamenyeshe ko imbere yaho hari habanje kuba urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje imigwi y'imbonerakure yo muri zone Cumba. Muyandi makuru twabateguriye kuri w'Imana intwazangabo zo mu ntara ya Bujumbura zarashinze ishirahamwe rizihuza. Aloyizi Ndayikengurukiye buramatari w'intara ya Bujumbura akaba yamenyesheje ko mu ntumbero iryo shirahamwe giyemeje harimo gushigikira kubumbatira amahoro n'umutekano hamwe no gushigikira iterambere ry'intara. Kurikira idonito. Iyo ni inama yahuje intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi zivuka mu ntara ya Bujumbura. Iyo nama ikaba yari igamije gushinga ishirahamwe ry'intwazangabo zivuka muri iyo ntara. Iryo shirahamwe rikaba ryashinzwe inyuma yaho intara za kera za Bubanza, Cibitoke, Bujumbura hamwe n'igisagara ca Bujumbura imwe yose yari ifise ishirahamwe ry'intwazangabo. Mu gihe rero izo ntara za kera uba arizo zahindutse intara ya Bujumbura, akaba ari muri iyo mvo yatumye hashingwa ishirahamwe ry'intwazangabo zivuka mu ntara ya Bujumbura. Aho rero inama ya bose ikaba yari yejeje kwemeza amategeko agenga iryo shirahamwe, naryo rikaba ryitwa Asonaprobu, Association des officiers natifs de la province de Bujumbura. Rikaba rifise icicaro muri commune Mukaza muri zone ya Bwiza. Inama ya bose yaremeje kandi inzego zitandukanye zigiye kuyobora iryo shirahamwe mu kiringo c'imyaka 3 yisubiriza. General Major de Police Joseph Ngendabanka akaba ari we yatowe ngo arongore iryo shirahamwe, naho icegera ciwe ni General de Brigade Telesphore Barandereka. Inyuma y'iyo nama izo ntwazangabo zivuka mu ntara ya Bujumbura zikaba zaciye zifurizanya umwaka mwiza. Ibirori bikaba vyitabwe na bamwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya Bujumbura hamwe n'abarongoye amakomine agize iyo ntara. Mu ijambo yashikirije General Major Aloyizi Ndayikengurukiye buramatari w'intara ya Bujumbura yaragarutse ku ntumbero iryo shirahamwe rifise zirimo gushigikira iterambere hamwe no gukomeza umutekano. Murabizi intwazangabo zirafise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Aha mu ntara yacu ya Bujumbura twabonye ko intwazangabo zishobora kugira ico zunganiye gikomeye mu bijanye no gutsimbataza umutekano mu ntara yacu, umutekano w'igihugu. Kuva yuko interano yabo irakomeye cyane. Ikindi nuko intwazangabo dushobora kunganira cyane mu iterambere ry'intara yacu. Ico naco twagiciye hirya no hino, turabona ko iri shirahamwe rizofasha mu iterambere ry'intara. Ica gatatu nuko iryo shirahamwe iryo nyene rizokora ku buryo ryitunganya neza, abanywanyi barihurikiyemwo bakaronka akarusho mu bijanye no gushigikirana mu rukundo. Buramatari w'intara ya Bujumbura akaba yasavye abajejwe intwaro hamwe n'abatowe imvukira z'intara ya Bujumbura hamwe n'abagenzi b'intara gushigikira ibikorwa by'iryo shirahamwe kugira ngo rishike kwihangiro ryiyemeje.
nababwiye mu ngingo nkuru zano makuru ko mu makuru ajanye n'isuku abenegihugu bo mu bice bitandukanye by'isagara ca Bujumbura bariko baratunganya neza ibibanza biri imbere y'inzu zabo nk'uko itegeko shikiranganje ryo kwa 18 ruhuma uno mwaka ribisaba. Iryo tegeko rikaba kandi ritegekanya ibihano ku bazoca kubiri n'iyo ngingo. Ni nkuru ya Ezekiel Nshimirimana. Itegeko nshikiranganje ryo kuwa 18 ruhuma umwaka wa 2026 ryatewe ku mukono n'abashikiranganje batatu aribo ubujejwe amagara y'abantu, ubujejwe intwaro hagati mu gihugu, itembere rusange n'umutekano hamwe n'umushikiranganje ajeje ubutungane, byerekana ingene abene gihugu botunganya ibijanye n'isuku hamwe n'ibihano kuba rirenzeko. Uyu munsi rero twashimye kubashikiriza ibiri mu ngingo ya 6 y'iryo tegeko yahamagarira abafise inzu hampande y'ibarabara gutunganya neza ikibanza hagati y'inzu zabo n'ibarabara bakoresheje uburyo bwa kijambere. Iyo ngingo ikabiraba inzu zose zaba izo babamwo, izidandarizo hamwe n'ibibanza bitubatse. Mu bibanza bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura aho twaciye biragaragara ko abenegihugu bariko baritabira ako kamo ko gutunganya neza ibibanza biri hagati y'amazu yabo n'ibarabara. Bamwe bakaba bariko barahatera amashurwe n'ibiti, abandi bahasasa amabuye bagashira ku isima, mu gihe abandi nabo bahasasa udutafari twisima ivyo bita pavage mu rurimi rw'igifaransa. Ariko kandi hari naho bigaragara yuko ivyo bikorwa batarabishira mu ngiro, hamwe akaba ari impande y'inzu z'abenegihugu, ahandi iruhande y'inyubakwa za leta. Tubibutse yuko uzoca kubiri n'iyo ngingo biteganijwe ko azohanishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500. Abajeje intwaro bo muri komine Ntahangwa basabwa kwisunga amategeko kugira bafashe abenegihugu barongoye gushira mu ngiro ibikorwa vyerekeye gutunganya isuku. Byavuzwe kuri uyu wa gatandatu na Alexis Havyarimana, mustanteri wa komine Ntahangwa, hari mu nama yagiranye n'abajejwe intwaro bari kumwe n'amashira hamwe ajejwe gukura imicafu mu mihana. Ni nkuru ya Adene Harerimana. Muri iyo nama barabiye hamwe uko ibikorwa byo gutunganya isuku n'isukura biriko biragenda. Abitavye iyo nama barerekanye intambamyi zitandukanye bahura nazo zituma igikorwa cyo gutunganya isuku kitagenda neza. Ahanini bakaba bashimikiye ku ngorane zijanye nuko ngo hariho habene igihugu batariha neza amafaranga bategerezwa kuriha mu mashira hama ajejwe gukura imicafu mu makaritiye hagati, kuba atabibanza bigenewe gusukwamwo iyo myavu ngo bihari, kutaronka ibitoro ku rugero rukwiye ngo bituma imicafu idakurwaho yegeranirijwe ku gihe n'ibindi. Kuri ivyo byose musitanteri wa komine Ntahangwa yamenyesheje ko babizi, ati rero nko kubijanye no kuronka ibitoro ishira hamwe rigiye kunywesha rizohora rijana n'ubujejwe intwaro mu ntumbero yo kugira ngo basuzume ko ibitoro barose bihuye n'ibikorwa vyakozwe. Alexis Havyarimana yavuze kandi ko hariho n'abene gihugu birengagiza kugira isuku. Acahamagarira abajejwe intwaro kwisunga amategeko mu guhana bivuye inyuma wowe wese yase gutunganya ibikorwa vy'isuku n'isukura. Bivugwa yuko umuntu yase kugira isuku mwugarire amande atayarishe ku munsi nyuma y'imisi 5 haja ko amapenalty biranditswe. Nimugende rero murishire mu ngiro kuko nimutari kurikiza mwebwe rero izobafata muzoca muhana ijya ordonnance kugira ngo birinde ingorane. Wowe chef de quartier, wowe chef de série, wowe nyuma nuko mufashe uyo mwene gihugu akariya iyo service bamukoreye nawe murenganya, kuko nutamufasha kugira mwene gihugu rije mu bana vyinshi mu nzu azocayengera mu ijoro araba biterera mu ibarabara. Ndiko ndarengana ngabisangaho chef de quartier wao cyo tukwigana abatumva bahane. Mwomenya ko iyo nama musitanteri wa komine Ntahangwa yayikoresheje abajejwe intwaro bari kumwe n'abajejwe gutunganya isuku n'isukura muri komine arongoye ya Ntahangwa. Tuje mu ntara ya Gitega naho abushikiranganje mu byo bujejwe harimo amazi, isuku n'isukura bushimishwa n'ibikorwa biriko birakogwa mu gisata c'amazi. Byashikirijwe n'umugenduzi mukuru w'amazi, isuku n'isukura muri ubwo bushikiranganje mu rugendo Ntumwaza Ahamere, Regideso, UNICEF hamwe n'ubuyobozi bukuru bw'umugambi w'amazi meza, isuku n'isukura zagize ku nyubako zitandukanye z'amazi meza mu ntara ya Gitega. Inkuru ya Patrick Giramahoro.
Urwo rugendo rwatanguriye muri quartier Karera ya kabiri mu gisagara ca Gitega aho Regideso yubatse station de pompage n'amatangi y'amazi abiri, imwe ya metero kibe 100 n'iyindi ya metero kibe 500 zikaba zizofasha mu gukwiragiza amazi meza mu makartier atandukanye y'ico gisagara. Urugendo rwabandanirije ku mugende w'amazi Masasu Mahonda ku mutumba wa Masasu muri komine ya Gitega yubatswe n'ikigo Ahamer. Uwo mugende ukaba uha amazi meza imiryango irenga 1700, amashure yo muri ako karere, amavuriro n'amashengero. Izo ntumwa zabandanije urugendo muri komine ya Shombo aho bagiye kuraba umugende Kanyomvyi wubatswe na UNICEF ukaba uha amazi imitumba 3. Izo ntumwa zaragiye no kuri Ecofo Nyabibuye ya kabiri muri iyo komine nyene kuraba amazi ava kuri uwo mugende nyene yashikanyweho n'ishirahamwe UNICEF. Bakaba baboneyeho akaryo ko guhimiriza amakomite y'amazi yo muri ako karere ngo babungabunge izo nyubako z'amazi kuko amazi meza ari ubuzima. Urwo rugendo rukaba rwarangiriye muri komine Karusi ku mugende w'amazi Kigati Shanga Buhiga uriko wubakwa n'ikigo Ahamer aho bari bagiye kuraba aho ibikorwa bigeze. Umugenduzi mukuru mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo amazi meza, isuku n'isukura, Shugwe ry'Imana Claudine agashimishwa n'ibikorwa biriko bikorwa muri ico gisata c'amazi. Ibikorwa twasanze biriko birakogwa twabonye ari ibikorwa bishimishije kanatsinda abene gihugu twahasanze tubabajije akamaro bibafitiye na cyane cyane ko amazi yabashikiriye, ahandi naho amazi ari karegera kubashikira, ahandi naho twasanze baramaze kubaka ibikono amatangi azojamwo amazi menshi kugira ngo bace baha amazi amakartier yo mu gisagara gikuru ca Gitega. Twasanze ibikorwa bigeze ku ntambwe zishimishije, tukabona yuko iyindwi koko yahariwe amazi n'isuku n'isukura byagenze neza, kandi twashoboye no kwiga ibitari bike biratahuritse nyene amazi ntava hafi, byanasabye ko biba n'ibikorwa by'inguvu. Tumenyeshe ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amazi uzohimbazwa hano mu Burundi ku munsi wa gatanu uza mu ntara ya Gitega. Naha turangirije ano makuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye, bakoze abadufashije kuyegeranya hamwe n'abariko baradufasha kugira ngo abashikire ngaho iwanyu atankomazi.